umugambi witwa FETRAD. FETRAD ni umugambi wo guteza imbere umwigeme n'umupfasoni. Mu majambo yose FETRAD witwa Femme Traditionnelle Développée, ni umupfasoni w'umunyakaranga kandi aciye ubwenge kandi ateye imbere. Ukuntu uwo mugambi meze rero, izoba ari centre canke nka atelier aho tuzokorera ibikorwa bitandukanye. Rero muri iyo centre tuzokora igikorwa ca mbere tuzokoreramwo, tuzobigisha amaformation. Tuzobigisha amaformation yo gukunda igihugu, amaformation umugambi bashikije twadukoze ku mutima, twumvise kudandaza, kujisha inkoko, uduseke vyinshi, uburimi n'ubworo, uburimi. Hello bakunzi ba Ndaha TV, natkomeze neza abashaho muri hose, mwaramutse canke mwiriwe bivera amasaha. Murabira ko ikiganiro twakoze hama no musi kwa kabiri igenekezo rya 30 kwezi kwa gatatu. Aha turi ni Gitega ku mugwa mukuru wa politiki, aho no musi rizina Miss NGOMA 2020 yaramutse ashirahabona ku mugaragaro projet yiwe ashaka kura mu ntara ya Gitega. Mu mwanya muto cyane biro biratangura, murumva ivyo yashikirije, murumva ivyo azagushikiriza nako, ivyo azakuvuga kubijyanye n'umugambi wiwe, ni lancement officiel gushirahabona indoto ziwe. Projet yatumye atsinda Miss NGOMA. Tubize ko muza kugiye bari kiganiro cacu basha, mwanda mudukurikirana, abatafite subscribe blat turabingize, turabasavye please do just enough so ndubonye nefso naco bisaba muntu wanje. Subscribe yawe ningenzi kuri twebwe, hamwe uzo ibiganiro vyacu ku mwanya so nda like nawe nyene ntacitsaba, andika commentaire uduhanura canke udukeze bivanye ivyo wabonye mu kiganiro. Hama guma kumwe natwe Ndaha TV, together we can imanzi imbere. Turahaye ikaze abagerageje gushika hano, turakeneye murahaye ikaze muri lancement officiel ya projet ya FETRAD, ikaba irongowe Miss NGOMA, Miss Gitega 2020. Hama imbere yaho tugomba tubanze kandi dushimire abajournaliste bashoboye gushika ngaha, Angela mwakoze cyane. Hama reka duhe ikaze uwaserukiye musanteri wa komine Gitega, arahawe ikaze. Nyakubahwa mwigeme muserukizi w'intara ya Gitega, nyakubahwa mwaserukiye ibanki y'ugwaruka bire ikorera Gitega, nyakubahwa waserukiye ishirahamwe Volcano Express Burundi, nyakubahwa waserukiye ishirahamwe Mico Fashion Collections, banyakubahwa bamenyesha makuru, banyakubahwa batumire batandukanye, umwe wese mucubahira Imana yamuhaye, ku izina rya musanteri wa komine Gitega no ku izina rya jewe nyene niteka kubakira muri iki kibanza cha tere ya basket Gitega muri komine Gitega, kugira ngo dushigikire twongere tumenyeshwe imigambi yateguwe n'umugwi ugizwe na n'umwigeme w'umunyakaranga serukiye intara ya Gitega, ariwe twita Miss NGOMA Gitega 2020, nabo bafadikanije muri iyo migambi aho Gitega. Abanda bifurije kumara umwanya wose muza kumara hano, umwanya mwiza, ibikorwa vyiza, twumvirize kugira ngo batumenyeshe, hanyuma abiteguriye gushigikira iyo migambi baza gushobora kuyishigikira. Ntabarandiriye, reka tubanze twumvirize iyo migambi, hama ibiza gukurikira ngira turaba turi kumwe muri uno mwanya wose. Murakoze. Ikintu rero twashaka kubigisha ni umugambi twashize imbere nk'abamisi batoye mu ntara ya Gitega. Uwo mugambi rero nuko ndababwire mu ncamake, siko ibisanzwe igituma babahamagaye, no kwibaza igituma bahamagaye mwebwe kandi akaba nk'ubu bari gutanga abagabo ntawabyibajije aho yayiyumviye ni ukubera umwica umupfasoni
mu muryango abandi bavuga ko umwigeme cyangwa umupfasoni ari umutima ukita siko ndamurangishura niba muvuga rero mutemurishura kuko tugira tuganire siko none sawa rero bavuga yuko umwigeme umupfasoni ni umutima wa Afurika ni ikintu gikomeye n'umuntu afise ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi mu mwanya bwo kurema utuntu na turiya naho mugafise akazi muhira muramubyuka mugategura muhira mugakora isuku mugategura abana ataranga abana naho mugategura ibiryo abandi bana bagenda bakuvuye ku ishuri siko none ugiye kubiraba usanga utari umukene usanga ahubwo umutunzi wa mbere akomeye ibyo none rero koje yanjye ikintu cyambere kirimo ni uko tumenya agaciro dufise ngaha mu ntara yacu ya Gitega hajya muri zone urimo hajya muri quartier urimo siko none siko abari inyuma niko murabyumva rero turaba abigeme n'abapfasoni turabantu b'agaciro gakomeye iyo ku gaciro rero tumaze kumenya ko akariko hama tukagakoresha dushika ku kintu cyiza cyane atamuntu ashobora kwiyumvira byagenze gute nk'uku nyakubahwa mukabukanye n'umukuru w'igihugu yarindiriye icyemezo cyo gushyiraho iyi banki ntwari no munsi bari mu gihugu cyose sinzi ko bari baje ku munsi mukuru w'umupfasoni ajya kubisanga hari umuntu yari yahawe narabonye ko banki ntwari ari abantu benshi kandi mu ntara zose rero barakora ibintu byinshi byiza kandi bikomeye ku bantu bose bikakura impamvu ni kubera iki ni umupfasoni yicaye ahantu hazunguye natwe b'abapfasoni turashobora kugura ahantu twiyumvira ikintu tugakora ikintu kinini kandi cyiza cyane siko rero muri uwo mugambi izina ry'uwo mugambi yitwa betrage dusubiremo twese kandi nitwa ndariheba bavuga ati mu busanzwe icyo usigura ni femme traditionnelle désireuse umupfasoni w'umunyakaranga kandi ateye imbere aba yuko dutera imbere baza kugura akaranga k'igihugu cyacu baza kugura ubupfasoni tukagumya yateka ryacu ryo kuba abapfasoni hama tukaje dutera imbere tugateza imbere igihugu cyacu n'abandi bose bategereye siko none hama uwo mugambi ni umugambi twashize hamwe urimo ibisata bitandukanye rero uwo mugambi ni si jewe jenyene ahari inyuma ariko turi kumwe n'icegera cya mbere bahunda bibwira icegera cya kabiri hamwe n'uwatowe yakwitwa n'abantu benshi uwo mugambi rero urimo ibisata bitandukanye aho uza gusanga utaza kuvura aho uwuja siko none rero ababwira amaduka bisanzwe ni ibyo rero nari kubabwira nk'intango yawe umwigeme cyangwa umupfasoni ni umuntu akomeye ashobora guteza imbere intara yiwe ashobora guteza imbere aho abaye mureke gusaba aha rero birashika umuntu akaba afite ingorane zitandukanye nk'uko babimbarira harimo abapfakazi harimo abagabira muhira harimo abafise ingorane zitandukanye sinzi ukuntu bibagira mu madukanye ariko umuntu wese siko none rero ibyo bituma umuntu aguma hariya ntaseruke niyumvire n'akantu na kamwe ashobora gukora gashobora kumuteza imbere kandi n'ababwiye neza ako icyo kintu cyose ushobora gukora wagifitemo umwete wawe n'ingufu wawe gusa ushobora kugikora kikahurikika siko none kuri iyo kintu cy'umuntu no kubigisha kuko murabizi ntabwo ikintu kimwe cyangwa bibiri wakoze ugasanga kuyatera imbere mu gutara n'imiteje nawe ari juste ko wahawe rero ukacika
siko rero ubusanzwe hari izo ngorane zituma tuguma hariya siho twari dukwiye kuguma ariko twari dukwiye kuvayo kugira ngo tugaragaze ibikorwa byacu niho umuntu avuga ati umuryango w'umuntu reka kamufashe muri iyi ariko nanjye ndakunze yo kubaronka kugira ngo ndabafashe mu byo ngira ndabaganiriza siko none igisata cya mbere rero muri uyu mugambi nagiye ko harimo kuganira bera no gusikwara kubamenyesha ibigize umugambi wacu itwagaruka tukigana nawe babigishije neza byafatanya hama rero ikindi gisata dufise icuburimyi siko icuburimyi nacyo mugenzi wanje yara mu mugambi we yarakicakoze muri uyu mugambi wacu akigize n'ingufu nyinshi icuburimyi yibaza ko abantu bazi kurima Yes. Uburyo bwo kuwa mbere sambi tuza gukora ibikorwa rusange ngaha ngo hakora neza akagose tukahakorera nyene ibyo kurima nabyo bivanye n'ingorane zitandukanye twagiye duhura muri ibi bya misi byatumye twavuka twarashoboye sinzi ko hari ibintu sino nacyo ni ikintu cyo kwiga kandi kuba tutokora siko ikindi gisata ni icyo guteza imbere ibyo imyuga abantu bazi kujisha inkoko ibiseke abashaka kubyiga nuko bashaka kubimenya ntimugora muri abagenzi banyu bashaka kwiga uko kwigisha kuko none harimo ibyo kujisha kudesa harimo bazi kudesa kudesa kugira nyene ivy'imyuga imyuga itandukanye gushona gushona harimo bazi gushona harimo bazi kujisha no kudesa ariko harimo n'abandi batabizi abashaka kumenya gushona muri uyu mugambi rero hazoza abantu babigisha ivy'imyuga bitandukanye umwe wese n'icyo yifuza siko none gushona kudesa iraguti kandi ibi byose niko ndavuga niko ndavuga cyane cyo gutera imbere siko ko gushika kuri rya terambere kuko umupfasoni w'umunyakaranga kandi agize gute uvuge cyane baserukiye ibiro bya musanteri w'intara ya Gitega ndabaramukije amahoro y'Imana hama iki ni igice cya kabiri dutanguye benshi iyo bagiye kugira lancement officiel baba bafise uburyo bwo kuba bakoze bonne action ahantu ariko natwe twayikoze kuko twabanje kugira inyigisho twabanje gushikiriza uwo mugambi tuwushikiriza abene b'igihugu abapfasoni ico no kwita population cible twari dukeneye kandi turabashimiye cyane kuba bari hano ni kubganyu nibo twabanje kwigisha nico gice cya mbere twabanje gukora rero ubu naho nukumenyesha umugambi FECAD uwariwo uwo mugambi icambere muntu ashobora kwiyumvira ati kubera ko umugambi ushikirijwe mu kwa gatatu kandi mu misi yatowe mu kwa 12 mu misi yategereza gutangura gukora ibikorwa mu kwa mbere n'imiburi buri yatevye rero hagiye haba ibintu ingorane zitandukanye ivyo musanzwe muzi mwese ariko ivyo ntivyigeze biduca intege twebwe abigeme batowe mu ntara ya Gitega si jeje nyene ndi kumwe n'abadofine igituma deuxième dauphine na Miss Populaire badahari nuko bafatiriwe n'ibindi bikorwa kandi tubibutsa yuko Miss Populaire hari muri Miss Burundi muzo mushigikira hanyuma rero muri uyu mugambi rero twavuze ati kugira ngo tugire aho dushitse umuntu umwe umutwe umwe ntiwigira inama kandi tubiri tuvurana ubuvu tireka rero dushire hamwe umugambi wacu kugira ngo ugire uburemere kandi duteze imbere abantu benshi
hanyuma rero uwo mugambi witwa FETRAD. FETRAD ni umugambi wo guteza imbere umwigeme n'umupfasoni. Mu majambo yose FETRAD witwa Femme Traditionnelle Développée, ni umupfasoni w'umunyakaranga kandi aciye ubwenge kandi ateye imbere. Muri uwo mugambi rero twafatiye kubigeme n'abapfasoni bafise ingorane zitandukanye, ivyo novuga mu gifaransa les violences psychologiques, les violences sexuelles, les violences physiques et économiques. Kandi bajya mwabonye hariya naho tutarose umwanya wo kubaganiriza bose, umwe wese afise ikimwe affecta muri ivyo. Hariho n'ababa badafise ikibazo muri ivyo ariko bakaba bashaka ico bateza imbere. Ego igituma twafatiye kubigeme n'abapfasoni nuko mu gifaransa bavuga ko ce sont les femmes ce sont le cœur d'Afrique. Donc n'abantu bashoboye gushikana iterambere, bashoboye kuzana iterambere cyane gose. Nabigishije ukuntu bashobora guteza imbere, donc bakamenya, bakabona yuko ikirezi bambaye cera, bakamenya ukuntu bashobora kukibungabunga. Ukuntu uwo mugambi meze rero, izoba ari centre canke nka atelier aho tuzokorera ibikorwa bitandukanye. Rero muri iyo centre tuzokora igikorwa ca mbere tuzokoreramwo, tuzobigisha amaformation. Tuzobigisha amaformation yo gukunda igihugu, amaformation yo kumenya ivyakaranga. Tuzobigisha n'amaformation y'ico no kwita leadership. Muri ivyo byose umupfasoni yamaze kumenya agaciro k'icari, bizomufasha gukora ibi bikurikira. Ari vyo entrepreneuriat, agriculture développée hamwe na art, ivy'imyuga. Muri ivyo rero vya entrepreneuriat tuzoba dufise aba entrepreneur bazodufasha, aba entrepreneur dushaka aba entrepreneur bodufasha muri iki gikorwa kugira ngo tubigishe ukuntu bashobora guteza imbere ibikorwa vyabo, bashobora no kwiteza imbere bo ubwabo, hanyuma n'intara igatera imbere hamwe n'igihugu kigatera imbere. Ikigira kabiri ni ivy'uburimyi n'ubworozi. Mu mugambi twari twiyumvire yuko tuzofashwa na Fomiko izodufasha kuronka ifumbire ya kijambere n'imbuto za kijambere kugira ngo nabone bazodufasha. Ariko n'undi wese yogira ico aterereye mu vya agriculture na élevage arahawe ikaze. Iyindi departement irimwo ni vya twavuze agriculture, twavuze entrepreneuriat, twavuze n'ivy'imyuga art. Ivy'imyuga navyo nivyo dukoresha intoke kandi matière première zavyo ntizizimvye cane. Rero umugambi wacu encore nuyo, hari ikindi kintu kirimwo mu mugambi wacu. Nivyo kwigisha abigeme n'abapfasoni ivy'ingwara yo mu kigo, kuko benshi iyo ngwara ntayo bazi. Ingwara yo mu kigo abantu benshi ntayo bazi, ariko bayimenye bakamenya n'uburyo bashobora kuyirinda, bakabibwira n'abandi, bizotuma iyo ngwara itazoja mu bigeme canke abapfasoni bagenzi babo, gutyo ntibibabuze mu bikorwa vy'iterambere tuzoba turiko turabigisha canke tuzoba turiko turarangura. Hanyuma muri iyo myuga ivyo bazokoramwo hazo harimo ibiseke, inkoko, donc ibirya bikoresho twakoresha kera. Ivyo navyo isoko ya mbere izoba ari mu lieu touristique, ivyo no kwita ibikorwa ibibanza ndangakaranga. Muri ivyo bibanza ndangakaranga naho tuzoba turiko turateza imbere ico twokwita tourisme, tuzofashanya no guteza imbere canke guhinyanyura canke co no kwita élaborer les lieux touristiques. Ivyo navyo ntitwovyishoboza n'abene gihugu, nivyo sometimes boza tugakora ibikorwa rusangi. Naberetse akarorero ka hafi aho turi, nababwiye no kuri place ko twohateza imbere, twoza turagenda tukahakorera hakaguma hasa neza, hakaguma hafise irya shusho, ariko harakenewe no kubakwa kijambere. Ivyo navyo awari wese bidufasha nk'uvyo bari sawa. Mu majambo make nimba ataco nibagiye nibaza ko ari ivyo. Ni mugenzi wanje ashaka kunyunganira. Muri uyu mwanya ambajije umujournaliste ati uburyo buzova. Muri uyu mwanya turiko tugira lancement officiel, ico no kwita gushira habona ibikorwa vya FETRAD, kugurura. Rero twuguruye nka jenda umunyeshure nabo turi kumwe bose n'abanyeshure, ariko twashikirije imigambi duhereye kuri nyakubahwa buramatari hamwe na musitanteri, baratwemeye kuzoduba hafi.
n'umwe wese uwari we wese twuguriye icese kino gikorwa kugira ngo uwari we wese ashobora kudufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose mu gisata icyo ari cyo cyose muri ibi bisata twavuze yo dufasha guteza imbere donc guteza imbere abigeme n'abapfasoni bo mu ntara ya Gitega muri biciye muri uyu mugambi wa FETRAD arahawe ikaze. Pardon? Si vous dites enveloppe muri ivyo umugambi ni munini, umugambi uragutse. Aho onye nta gitigiri kiri presi gihari kubera biri mu bisata bitandukanye, kubera sinoshira hamwe gisata ca entrepreneuria, uburimyi n'ubworozi hanyuma n'ivy'imyuga ngo ndabishire hamwe, ivyo byose biri mu departement atandukanye. Rero nko mu burimyi dushobora gukenera ivyo vy'ifumbire byo gutera imbere canke ikindi cari cyo cyose, hanyuma muri ivyo vy'imyuga haba hakenewe ama matière première harimwo amamashini yo gushona n'ibindi bikoresho n'ahantu ho gukorera quand même. Hamwe kandi muri mu bya entrepreneuria naho haba hakenewe uburyo bwo kubaha kugira ngo bagende biyungunganye hanyuma inyungu yose izoje muri FETRAD nabo bashobore kwiteza imbere. Ndagufasha. ngerageje kumwunganira ni ukuvuga mu bisanzwe ko ivyo yari yabivuze en general ko hariho ingorane zimwe zabaye mugabo twebwe ntitugihagaze kuri izo ngorane aho twatanguye mu bishoboka. Hariho warabajije ati mbega uburyo buzova hehe. Mu byo twatanguye hariho volcano iradufashe mu mugongo cyane bimwe ntashobora kuvuga aho kugira ngo tugere ngaha nabo mwabonye bose twazananye ni kubera volcano. Batubwiye yuko mu mwaka wose tuzoza turaduga ku buntu kandi murabona yuko ivyo ntavyo twari kwishoboza. Ubwo n'uburyo bwa mbere ni ukuvuga yuko aho yavuze yuko twalanshije iyi projet officiellement ni kugira ngo dusabe ababishoboye bashobore kudufata mu mugongo ndetse n'abariko barabikora tukaba tubashimira. Ngerageje kumwunganira kuri ico kibazo mwabajije, ni ikibazo ciza cyane. Ico naco twashaka kuvuge ko ukuri nuko tutigeze tudemisiona. Démission nuko umuntu aba yatanguye donc kugira mission je sais pas, nitwigeze tudemisiona ariko twagize désolidarisation. Donc désolidarisation no gusaba ko tutobandanya dukorana nabo bivanye n'ibitari byagenze neza, hanyuma tube kubera byatumye tuba muri iyi hotard. Ati rero kugira iyo hotard igabanuke ntibe yarabandanje gushika nuno munsi nuko hobaho iyo désolidarisation, hanyuma dutangura nubwo buryo bwacu bukeya ari bwo byimviro dufise, hama tuca dutegwa n'iteka nko aje kubivuga volcano ituba hafi malgré tout. Rero tuca tubandanya ibikorwa deja naho twagize lancement officiel, igikorwa cyari cyaratanguye kuko twari tumaze kugenda no mu Giheta, twari tumaze no gukora ibindi bikorwa ngaha muri commune ya Gitega. Aho hose twari tumaze gukora igikorwa cerekanye iyo hatabaho ijya désolidarisation ibi bikorwa ntitwari kuba dufise urusha rwo kubikora, ntitwari kuba dufise kuza kwigisha abantu nk'abandi, ariko kubera inzego zo muri intara zemeye kutuba hafi nyakubahwa buramatari hamwe na musitanteri bose bemera kudusutena, nico catumye biduha ingufu zo kubandanya dukora igikorwa twirengagiza ibindi byose turabandanya. Ariko ikintu gikuru bomenya nuko tutagize démission ariko twagize désolidarisation. Musubiye kuvuga ijambo ryo kwitandukanya, ntitwatandukanye nabo, twasabye kudakorana nabo.
donc ntitwitandukanirira uvuze kwitandukanya ni demission ariko twasabye kudakorana nabo kugira ngo turabe kuntu two avancer ama projet twa présence hanyuma ivyo biri mu byo twabaye turashize ku ruhande kugira ngo twavance ntiturabe ivyo bindi byo ku ruhande ariko turabikira imbere oya ego mu bisanzwe nayo mpejeje kuvuga yuko umugambi twawutanguye umugambi utegeye mu byifuzo byacu twari twifuza kuwukora mu ntara yose kuko twarawutanguye mu Giheta no ngaha turawutanguje kandi nimwadushigikira tuzobandanya dutangura n'ahandi kandi gutangura tubanza tugakora hanyuma tukaca tuja gutanguza no mu yandi makomine urakoze twashaka twumvirize ijambo ryavuye kwa nyakubahwa musanteri ntara ya Gitega. Murakoze kumpa uwundi mwanya yego banyakubahwa mwese mukoraniye hano nibaza ko bose abari hano bumvise imigambi myiza umugwi harimo ibikorwa novuga ko ari byiza kandi turavye politike y'igihugu iriho muri kino gihe niyo twovuga yari hasanzwe hariho guteza imbere abantu bo twokwita ko bari mu mugwi wabo bita abantu aho nikora naho iryo zina tawe ribereye numvise rero ko muri abo naho nyene abigeme bibarukiye mu miryango babamwo hariho abapfasoni bo baba barahukanye bashikiwe n'ibibazo binabiri n'abandi bigeme n'abapfasoni amikoro yabo adashemeye muri kino gihe ndumva ko nabo nyene barimwo mubo umugambi werekeye uwo mugambi reno je ndawukenguruka kuko uje gusahiriza aho novuga nti imigambi y'igihugu yari itumbereje nico gituma je ndabakeje izina rya musanteri wa komine Gitega nkaba nongera saba n'abandi boba bashimye imigambi ko bashigikira bakabafata mu mugongo mpereye kuri komine ya Gitega aho naje serukira musanteri wa komine Gitega. Komine Gitega iriteguye kubashigikira mu migambi myiza muri mwashikirije mwaganiriye n'abaturongowe muri no komine n'abaturongowe mu ntara mpereye ku mugambi ubwo gufasha urongoye komine ya Gitega musanteri wa komine Gitega hari ubutumwa yandungikaye uvuga ko gufasha mu kubashigikira ikintu komine isaba nuko mwohimiriza muri izo nyigisho muzotanga bakiyungunganya bakagira amashirahamwe nkaho yatumbereje neza ubutumwa yavuga ati abigeme uwo mugwi wabo bantu bazofashwa n'izo nyigisho boja hamwe bakagira ishirahamwe nk'iry'abakora umwuga wo gushona komine Gitega iriteguye guterera imashini bazokoresha bapreshije neza yaduduriye ko neza igitigiri zishobora kuba ari imashini 10 zishobora kuba zishobora kuboneka bagitangura tumukobera bashi mugabo nibaza ko komine Gitega ntizogarukiriza ego nk'ubu numvise muvuga abazobafasha mu nyigisho komine Gitega isanzwe uwo mugambi yarawutanguye kwigisha abantu imigambi yo kwiteza imbere aba bari mu makoperative nk'ay'ugwaruka azoshigikirwa niba nk'ugwaruka twateweteka uyikoramo akaba yayiserukiye abagira inyigisho komine irafise abo twokwita abafundi b'indimo bakorana mu komine nivyaba ngombwa abo bazobashigikira mu nyigisho kuri uwo mugambi mwiza w'uburimyi twumvise wa kijambere komine irafise abo twita abaganga b'ibitungwa aho ntakekeranye ndizeye ko bazobashigikira kuko n'umugambi muzanye wari usanzwe uhari barangura komine irafise mu mirimo iriko irarangura harimo projet iraba
irondoka rijanye n'amagara meza umugambi uraba irondoka rijanye n'amagara meza hariho umuganga umudokiteri ari muri iyo projet hajya hariho n'ikibanza bawubatse k'uwo mugambi ni komine nuko uko batanguye hariho ibyatumye tukoranira hano mwari gutega iteka mukaza kuharangura imirimo ijanye n'inyigisho irondoka rijanye n'amagara meza umuganga arahanibaza ko komine ntakekeranye ndizeye ko bazobashigikira muri umwe turi kumwe na abantu twasanze giye ko presenta projet abamisi abana bakora kuri kina projet bumvise umugambi wa Miss Ngoma afise imbere ko tutangura iminsi turabasaba nyine bidondore ni sawa ni sawa umeze neza umeze neza ku mazina yawe witwa nde Gashwigiri Ansira Ansira urakoze cyane turagarutse mu mwanya allo ni sawa umeze bon turashima amazina bakwita ninde Nahimana Konsiliye nibaza ko meze neza turashima yego cyane Ansira na Konsiliye twari kumwe ngaha muri projet yakora president bashaka kumugaragara umugambi wabo uguteza imbere intara ya Gitega mwavyumvise ego mwavyakiriye gute nibiki yavuze mwumvise byakoze ku mutima mwumva nyine ati hago yari yatevye twebwe rumva umugambi bashikije twadukoze ku mutima twumvise kudandaza kujisha inkoko uduseke vyishi uburimi n'ubworozi yego none kujishira bizi kuzisha ndabizi usanzwe ubikora no kudesa ndabizi hari abantu benshi batazi kudesa icarico dufasha yego kora iki kudesa kudesa no gufuma amashuka gufuma amashuka no kudesa kweli gufuma amashuka no kudesa usanzwe ubizi yego turumva ko Miss Ngoma yaje kugira ngo abunganire umugambi musanzwe muzi mwabuze nyene mubigira nkawe we Ansira ni iki gituma umugambi wa utawukora ni iki ubuze ati dakeneye bufasha bw'iki kintu ubukene ariko kujisha bisaba iki niki kujisha nko kujisha bisaba inyuzi ari nko agapira urashobora kujisha agapira vya vrai yego naho woza mu hano kakwereka nokangabi nokakwereka tumwe twabarasa ujisha twabarasta kweko no utadisha utwo umuntu wose ashobora kwambara ngo tugurisha twose urumva baba mama baba abakiri bato bose twese batwamara urumva tubarutujira iyo tujishe baratugurira barangurira nakamwe ukadandaza ngaha kamwe ndakagurishije 15 15 mu boss re 15 mugabo hagaca habura iki harabura inyuzi uburyo kuko usanga nk'urunyuzi rugugwa ubu rugize kuri 2005 none nk'agapira kose katwara inyuzi zingahe yo bashaka kaja ko nk'inyuzi z'ibihumbi 8 inyuzi 8 katwara 15 numva wungutse 7 yego ugushaka kagisha mu misi ngahe yo karateba ndashaka kajisha nko mu mezi nk'abiri nk'agapira k'umwana ariko nk'ukuze urakajisha nko mu mezi 3 kuko ubu ufise ibindi buri kurakora kabatari uri ukuramo nase yo tuvuga ati bisigura ko uteba kubera ko hari ibindi biri kurakora bituma utamara umwanya muri uvyishayeko yego hamwe umuntu yobwira ati Ansira ngo ndagukoreshe ahama wicare ngaha ndenda kugaburira ndabakire kimwe cyose agapira gashona mu misi ngaha no gashona nko mu mezi nk'abiri utava atakindi kintu ukora mu gitondo gushika mu garo kurashona oya nkubane nko mu kwezi n'igice akamazi ni wanakamazi bamera amazi bagarutse mu mwanya mbe bavuze ko witwa nde Nitwa Konsiliye. Ego twumvise umugambi Miss Ngoma yashikirije niki cyakoze ku mutima cyane bavuga ati vraiment yaje hageze. Numvise gushona imashine, numvise kujisha ibiseke udukoko. Nyene n'intuze nyene nibyorogwa mugambi ivyo byose urumva n'uburimye muri ivyo byose jewe nkora ibintu by'uburimye n'ubworozi. Ego muri ivyo byose Konsiliye nibiki ushoboye muvuga ati vraiment iki kintu ndagishoboye mwana nabuze ukunda gikora. Ikintu nshoboye je n'uburimye by'ubworozi na ivyo byose urumva jewe kubera ntafise umuntu numva nimpaka ivyo byo kujisha ibiseke no gushona nimpaka ndondere umuntu yo binyigisha kugira nanje ndabimenye. Bisigura ko gushona ntavyuzi kujisha ntavyuzi mbwa kurima urabishoboye. Ego kurima byose je ndabishoboye. Usanzwe urima? Ego mu migambi Miss yavuze ati ko dushaka ko gukorera ku vyumviro vy'umuntu ivyo ufise ubiserure bisigura ko bavuze ati mana Konsiliye turamuha isuka arashobora kurima kuva ngagushika hari yego no shobora ko harima Miss ngahe ushaka kumara tasha zitanu
nko mu minsi 3 tasha 5 minsi 3 no bandazimaze kubera ibintu byo kurima nyene ndabishoboye. Makosi ndashaka kubaza wavuze ko ufite ibintu by'ubworozi ubikora ushaka korora iki? Amashu, intore, karoti, seleri, eka byose. Ko nukurima cyane ukorora? Nakubajije korora. Ego urashobora korora n'impene canke n'ingurube, eka ivyari byo byose ubona by'ibitungwa bishobora kubaho. Usanzwe uvyorora none? Oya sindavyorora neza kubera ntararonka agatahe gakwiye. Niki wosaba kubateguye minsi bwati vraiment icyo batavuzemo mu bintu babashikirije mu migambi yabo wowe ubwati kirakenewe ngaha mu ntara ya Gitega? Ikintu gikenewe cyane nuko mbona boduha nk'agatahe tukorora ivyo bitungwa uburimyi n'ubworozi bukagwira mu Burundi. Ariko minsi ngoma yashikirije imigambi yuko muzokurana nambo ariko ntavyo kuvuga ko bazoba mutahe cyo wacakiriye gute? Ico cyo turumva naco nyene nacakiriye neza mu bisanzwe nuko urumva sinacakiriye nabi nacakiriye neza. Yego hama wavuze ko yitwanda Kashwigira Ansile twumvise ko minsi ngoma ashaka mukura nawe mukaba nk'umuryango ngakora mugatezanya imbere mugahera hasi mukaduga ivyo kunda ko Ansile ahe umwanya wiwe akazoza muri ibi bintu byabo byo gukora kandi atamera birabinjiritse. Muneza gose je noza no kwima ndabizi no kudanaza byose ndabizi ikibuze gusa kurima isuka kudandaza umutahe. Ariko muvyo yavuze ko muzokora nk'ibintu nko kujisha ibintu bya ujisha hama kabishira kumamize hajya ahantu abantu baza kubiraba hama mukabigurisha. Wavuze ko ushoboye kujisha agapira ashaka kajisha. Nashaka kubaza ko wewe wakora nk'uwikorera vy'ukuri ugakora iwawe nyene ati je vraiment ndemeye kubakorera hama aho bizozira hose nzovyakira. Egome ndavyemeye. Kubise ko nk'ubu ndafise nk'imipira nk'ingahe najishe sindaronka n'umukiriya. Yego habuze no kugira ngo ushokora umukiriya isoko yo ushoramo nagira ngo ukajisha ari komande umuntu yaguhaye urumva bashaka kuguha komande bagaca hakagiye bagaca bakena nawe waguze nk'izo nyuzi ukajisha nk'iyo misi ataguye nk'amafaranga ashobokamo agaca kaguma ngaho. Dufata ko bamaze guha komande hama bakabura amara ukagombora na handi hantu ufite ugashora kakugurira ntani ndaronka. Ubuze isoko ubushoramo mvuze isoko no bushoramo nari ngaha mu ntara ya Gitega ntibagura cyane? Oya si cyane numva je uko ndakakoresha intoki ubwo bahora bagura babudaneza hafi yo kwanduga umwami hajya ku ntuzeye bo nibwo bajishisha machine. Yego none wumva vy'ukuri iyo mugambi wa misi uzotera imbere naregera Gitega batabugura cyane? Uzotera imbere nyene bamaze guhimiriza bakawita bari benshi. Navuze ko wavuze ko ngahe Gitega batabugura cyane ariko nawe migambi yavuze ko azoshira mu bintu byo kujisha none muzodishimira batagura cyane kandi yavuze ko muzobishira cyane mu ntara ya Gitega. Bamaze kuba benshi birashobora nko kugira ngo bakomane nk'ahandi bakaza bakabushora nk'ahandi bakabugura. Yego ufite kudasanzwe. Urize ko muzora nk'abakiriya? Ndabikize neza gose ko bazogira ibintu byose ni Imana. Reka tugushimiye rero. Yego murakoze cyane. Sawa Konsiliya wavuze ko uzi kurima? Yego cyane wowe uvuga ati umwanya wose wese misi zo gukenera ati kurima nditeguye? Yego ko nditeguye cyane. Uriteguye cyane misi honye wamaze kumubona? Oya ntabona bwabona n'ukuri. Nege haba misi ngoma wari he? Oya se oyumva sinari ino. Wari he? Nari muhira urumva muvyeyi wanje yari yapfuye ncandagenda. Kore sana ndahati bituraguhojeje. Yego. Yego. Mwimvise gute mubonye misi ngoma mukamubona premier dauphine wiwe mwumvise mumerewe gute kweri neza? Twamerewe neza twaryohewe nta ngorane n'ukuri ibyo yatuganiriye twabyakiriye neza. Ariko yababwiye ngo mutambe kavyino mukenyezi umwizi byase ko mutamba? Oya twagerageje twakomya amashi gusa nagaragaje umunezero basha yoho umunezero twawugaragaje n'ukuri. Yego sha reka tubashimire muri ndahati murakoze cyane kutuganiriza. Yego nawe urakoze. Twize ko bizogenda neza imigambi ya misi ngoma igatera imbere natwe tukagaruka kandi ngaha twababaza kandi mwabibonye. Turanezerewe gose kweri neje muze mugaruke. Yego meshana. Sawa turagira cyako n'ingene mwatwakiriye nawe. Ego hama bakunzi wa Ndaha TV abatwari kumwe n'abantu bari mu ngaha kuri terrain ya basket Gitega igihe misi ngoma yakora présenter yakora ashirahabona mu projet yiwe umugambi afise ukora imigambi itandukanye mu ntara ya Gitega. Mwitwa Ansile undi yitwa Konsiliya nanje ni Juliana murabizi
cameraman wanje ni Dosia hari nyuma ya kamera hama tuguma tuyibutsa abasha abatarafite subscribe guys fyonda ko naco bisaba sunda gakengerirwa mu nkama biganiro byacu kumwanya ku mwanya hama like share comment turabakunda cyane murabizi ciao ciao bye ciao